Ndasubiye kubaramutsa mwibanywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu numwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru abari kuvugwa ku gateka zina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho ibintu bitoroshe na gatoya kubera Perezida Evariste Ndayishimiye afise ubwoba bukomeye cane kubera ukuntu amaze iminsi abona General Ari Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi ariko arigenza aho afungiwe mu ibohero rya Gitega. Amakuru dufise akavuga ko hari abajenerali bakomeye cane bashaka gukura mu ibohero General Ari Bunyoni, bashaka kwihora Perezida Evariste Ndayishimiye kubera amakosa akomeye amaze iminsi akora, aho asigaye avuga amajambo amaramaza abategetsi nka bose bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi. Benshi bakemeza ko aho ibintu bigeze habi cane kandi ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu bwoba bukomeye cane, akaba yanatanguye kwiyumvira ko yagirana ibiganiro no wahoze ari umushiranganje wiwe General Ari Bunyoni kugira ngo nasohoka mu ibohero atazamugirira nabi, ariko nanone bikaba bitagishoboka kuko General Ari Bunyoni yaragize ishavu rikomeye cane bivanye n'ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye yamumaramaje kugeza naho amushiraho ibyaha by'agacamutwe, kugeza aho akatirwa gupfungwa ubuzima bwe bwose. Bikaba byarababaje bihangange bikomeye cane bikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bemeza ko General Ari Bunyoni ari umugabo wijunja n'ijambo kandi umugabo witondera ibyo avuga kandi umugabo arinda. Benshi nyine bakababona neza ko igihe yaba ari mu butegetsi bwa CNDD-FDD bwakongera gusubirana igitinyiro bwahoranye mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye amaze gutuma CNDD-FDD itakaza igitinyiro yahoranye, kandi bikaba binanaboneka neza ko abarundi bamaze kwitakariza icyizere bivanye n'ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye amaze guta igihugu c'u Burundi mu manga ikomeye cane. Hari amakuru menshi atandukanye tugira ngo tubashikirize arabana n'ibiriko biraba n'inyurana rihambaye cane ririko rirabera mu bihangange bya CNDD-FDD, aho benshi muri bo basaba ko Bunyoni apfungurwa ku neza bataramutorokesha ibishobora gusiga bisambuye ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ntago yerekwa ko Bunyoni yapfungurwa, kuko arazi neza ko Bunyoni ari umuntu utoroshe, ari umuntu ukomeye kandi ari umuntu ufise amasoko menshi cane yaba mu nzego z'umutekano yaba mu nzego zirongoye igihugu c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu ahamya neza ko igihe cyose yaba apfunguwe byanze bikunze kudeta yahita iba ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe hari n'akarwi gakomeye cane kagizwe n'abahoze mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza gashaka kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye kabanje kumutembagaza ku butegetsi, kuko kamwagiriza amakosa menshi akomeye cane harimo gukorana n'abansi b'igihugu ndetse no gushaka ibindi bintu bikomeye cane bamwagiriza, harimo guhombya igihugu ndetse n'amajambo akomeye cane avuga atagakwiye gukoreshwa n'umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru nk'urwo ariho. Abashaka gukura mu ibohero General Ari Bunyoni nihe babahuriye n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bari barongowe na Godefroid Niyombare, bivugwa ko ari ku butaka bw'u Rwanda, aho leta y'u Burundi ihora isaba leta y'u Rwanda ko abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi batahanwa, ariko leta y'u Rwanda ikagaragaza ko impunzi zifise amategeko azigenga, kandi byose nyine bikerekana neza ko ibintu bitoroshe hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'ibihangange bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Byose nyine mugiye kubikurikira kuri nombonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wecu usabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube utegerezwa gukanda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira akarwi kariko karashaka gukura General Ari Bunyoni mu ibohero ndetse naho kaba gahuriye
n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 barongowe na Godefroid Niyombare, aho benshi bavuga ko ako karwi kari gushaka gutorokesha Bunyoni gafitanye imigendanire itoroshe na Generali Prime Niyongabo ucumbitse mu kubutaka bw'u Rwanda. Reka tubanze tubabwire ihagarika rya Generali Bunyoni uko ryakiriwe mu mirwi itandukanye y'abarundi. Hagarikwa rya Generali Bunyoni ryakiriwe gute mu mirwi itandukanye y'abarundi? Imbere yuko afatwa Generali Arengiyome Bunyoni yari ikimenyetso c'ico bita bihangange mu Burundi. Abagabo bahoze ku rugamba baraheza bahinduka intakorwa ko mu byo bakora by'ubusuma canke by'ubwicanyi. Mu kazina k'ubuhizi ka Mutama wa kabiri yari yarihaye mu gihe Mutama mukuru yari Inkurunziza, byaboneka ko Bunyoni yemanga ko ari we gihangange gikuru havuye Inkurunziza. Yakunda kwerekana amatungo y'umurengera afise, akiyoherosa inzahabu be n'umukenyezi wiwe, akiyubakira ingoro nk'ikizabami, akiyerekana mu miduga myinshi izimbye, mbere akanandika izina ku modoka. Yakunda kwiragiza amafoto yerekana amahirwe y'umuryango wiwe mu gihugu c'abakene, aho bamwe babigorana n'igene baronka ico bafungura. Bunyoni yatanga ishusho ry'abategetsi biharije amatungo y'igihugu. Ifatwa ry'umuntu nk'uwo ntirishobora kurengana nk'ikintu gisanzwe. None byo baryakiriwe gute mu mirwi itandukanye y'abarundi? Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baranezerejwe n'ihagarikwa rya Bunyoni. Mu nyandiko, mu biganiro, mu matangazo, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNFD baremanga ko bashimishijwe n'ifatwa rya Generali Bunyoni. Izina rya Bunyoni ryibutsa benshi muri bo ababo bishwe, banyurujwe canke bahohotewe mu kiringo ca gatatu. Mu gihe Perezida Nkurunziza atakiriho, Bunyoni niwe yambaye amagorwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi babonye mu kiringo ca gatatu. Impunzi zimubonamwo uwazitujije mu gihugu cazo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi babona Bunyoni nk'umuntu mubi cane wabakoreye ikibi gikomeye cane, akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko ihagarika ryiwe ryari ryiza cane kandi ko byagize umumaro ukomeye cane. Ariko nanone ntibizeye ubutabera bw'u Burundi, kuko ikibabaje nuko bariko bamushiraho ibyaha bidafise naho bihuriye n'icyaha gikomeye yakoreye abarundi batandukanye, yaba bari mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Bavuga ko bangajwe na Generali Arengiyome Bunyoni. Abasendefede baracibaza iyo bizohereza ibya Bunyoni. Kuva Bunyoni afashwe, abanywanyi wa CFD bari mu gacerere. Ku mbuga ngurukana bumenye ntaco bavuga, abahora bishongora mu gudutuka ntaco bavuga. Babona umukino batazi yo zohereza. Ntibazi ko Bunyoni nawe bagiye kumwita umwanzi w'igihugu nk'uko byagenze, kugeza aho bamukatira gupfungwa ubuzima bwe bwose. Baribaza nimba koko hazabaho urubanza rutuma Bunyoni asohoka ibohero, canke se niba koko azagumya gupfungwa nk'uko Perezida Ndayishimiye yabivuze. Uruhande rw'abitwa ko begereye Perezida Ndayishimiye rurashima ifatwa rya Bunyoni, babona ko rizotuma Ndayishimiye yiganza akagira ubutegetsi bwose atabumuvuguruza. Ariko urwo ruhande nyene rurafise ubwoba ko abashigikiye Bunyoni bashobora kwihora. Abo kwa Ndayishimiye baratinya ko hashobora kwaduka abagerageza gutembagaza ubutegetsi, ariko bakizera ko atawe bishobora adashigikiwe n'ibihangange. Ariko igitangaje nuko muri no minsi ibihangange nka byose byamaze kujya inyuma ya Generali Arengiyome Bunyoni, harimwo urongoye igisirikare c'u Burundi ariwe Prime Niyongabo, umushiranganje wa mbere ariwe Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Bose bakaba bashigikiye Bunyoni kandi bakaba bamaramazwa n'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi atangaza. Mu gihe inzego zose z'umutekano zuzuyemwo abakoranye na Bunyoni n'abagenzi biwe, ico ni ikintu gishoboka rwose. Uko inzego zubatse kugeza ubu, urupfu rwa Ndayishimiye rwoha amahirwe menshi abegereye Bunyoni gufata ubutegetsi n'ibyo gutembagaza ubutegetsi barinze gukora. Igihumuriza bo kwa Ndayishimiye nuko Bunyoni azwi nabi cane mu makungu, kandi n'abasefede ubwo bakamufata nk'umuntu yishima abasuzugura. Hari n'abavuga ko byoba byiza abashigikiye Bunyoni biyerekanye bose, maze Ndayishimiye akabirukura ko bose, ariko biragoye cane kuko ubu ngubu Bunyoni arafise imbaraga zikomeye cane. Murazi ahantu afungiwe, ariko kiriko kiratera ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye nuko ngene ari kuronka amatelefoni, bajya kumusaka bakamusangana amatelefoni. Ndayishimiye akaba avuga ko byanze bikunze Bunyoni agiye kumukura ku butegetsi, kuko telefoni zose bagiye bamusangana yagiye asanga yaravuganaga n'abategetsi bakomeye cane bo ku rwego rwo hejuru, harimwo umushiranganje wa mbere bavuganaga umunsi ku munsi, ndetse n'utwara igisirikare c'u Burundi
Burundi General Prime Niyongabo. Icyo akaba ari ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana ko Bunyoni afise imbaraga zikomeye cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD ndetse no mu gihugu c'u Burundi. Uruhande rwa Bunyoni rugizwe ahanini n'abavuga ko bari mu iragi rya Nkurunziza. Ni narwo ruhande rubonekamwo benshi mu bavuga mu mabi yo gusesa amaraso, intagorwa ziterekwa imigenderanire myiza n'u Rwanda, abaterekwa gusubira kubona abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abaharanira agateka ka muntu bahunguka bakagaruka mu Burundi. Bunyoni ntibamukunda cyane, ariko ifatwa ryiwe baribona ko rije kubaca intege. Benshi muri urwo ruhande bibaza ibigiye gukurikira, ariko benshi bavuga ko Bunyoni atapfungwa ubuzima bwe bwose kuko ari umuntu akomeye cyane. Amatati ya Nkurunziza na Rajabu yatumye abasefede biga kwiyorobeka cyane. Ntawerekana neza aho ahagaze, uzonesha niwe bazokurikira. Ndayishimiye akanesha bazomukurikira, Bunyoni akanesha bazomukurikira. Ikibazo nyamukuru Evariste Ndayishimiye agiye kugira nico kumenya abo bari kumwe koko, kuko bafatiye ku byabaye kuri Rajabu batamushigikiye nibo bagiye gufata iya mbere mu guhayagiza Ndayishimiye. Bashigikiye Bunyoni nibo bazoja imbere mu kwerekana ko bashigikiye Ndayishimiye, gutyo bamugwanirize mu nzego mu ruyere rukomeye cyane. Ari nabyo biriko biraba, kuko ibiriko biraba muri kino gihugu c'u Burundi birerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye afise abanzi benshi, kandi bikerekana neza ko abamurwanya ari bo bamuri imbere, kuko ngaje kandi birateye isoni bumvishe amajambo umukuru w'igihugu c'u Burundi amaze iminsi ashikiriza. Biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye byanze bikunze afise abahanuzi babi, kandi bikaboneka neza ko ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi bivanye nuko ari kwigenza muri no minsi, aho benshi bahera bavuga ko igihe kigeze kugira ngo abarundi bose bamenye ikibi cyose CFD yabakoreye, kuko biraboneka neza ko batanguye gusubiranamo, kandi ibi byose bikaboneka neza ko byanze bikunze bizasiga intambara ikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Ninde ashira Bunyoni telefone nizo karite simu? Iki nico kibazo gihanze Perezida Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu arabye ingingo zose Bunyoni yafatiwe, ntiyumva ingene bigenda Bunyoni akaronka urushira telefone karite simu. Abandi twe ko karite simu za Bunyoni bose barapfunzwe kandi barasambishwa. Ikibazo nyamukuru nicyo gutora washikanye ibyo byuma kwa Bunyoni mu gihe imiryango itatu ijana aho apfungiwe ifise mwe wese amagufuri atatu, rimwe ryose rikagira umutegetsi aryugurura. Umukuru w'igihugu w'iperereza mu ntara, umukuru w'igipolisi Gitega, umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega. Umupfasoni wa Bunyoni n'umukobwa wiwe bo iyo bagiye kumuraba barasakwa bikomeye, bakakurwa n'uduhuzu nk'uko amasoko yacu abivuga. Nta kuntu na kumwe bomushira telefoni ngo bikunde. Ibintu byifashe gutyo mu gihe imyidogo ari myinshi mu buri ba general bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Bamwe ntibakirya umunwa mu kuvuga ko Perezida Ndayishimiye abamaramaza mu majambo avuga. Basigaye bemeza ko atabereye gutwara igihugu. Hari n'abatanguye kumubwira imiryango n'abagenzi ko bokwitegura ibihe bishobora kugorana mu minsi iri imbere. Ku ruhande rwa Perezida Ndayishimiye hariho amadidane akomeye ku bijanye n'urubanza rwa Bunyoni. Amarwi adusumira Perezida Ndayishimiye yaratumye imirwi itandukanye kumwigira ingingo zibereye mu rubanza rwimirije gusubiza gutwangura mu rwa Bunyoni. Icatangaje Perezida Ndayishimiye nuko muri iyo mirwi hariho yamubwiye ko Bunyoni yorekurwa, ariko nawe akabona ko arikuwe ibara ryaba riguye. Ariko bikaboneka neza ko ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, kandi bikanerekana ko ari nayo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arasohora itunga ry'igihugu akajya kugura amapariseri hanze y'igihugu, kuko yiteguye ko umwanya n'umwanya ashobora gutakomoka agahunga igihugu nk'uko byagenze ku bandi bategetsi bose bari bakomeye, ariko bikarangira bataye bakomoka. Ariko abarundi bakaba bafise ishavu rikomeye cyane, bakavuga ko Neva atazabava mu nzara bivanye n'ukuntu amaze kubahemukira n'ukuntu amaze kwica igihugu c'u Burundi. Murazi ukuntu ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro, bikaza byongera ku bibazo by'ubukene, ibitoro, isubira ry'isukari, byose bihanze abarundi, byose bikaza byerekana ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye atabereye gutwara igihugu c'u Burundi. akaba ariyo mpamvu ari akarwi k'abajenerali bakomoka mu mugambwe ku butegetsi bashaka kugumya gukingira umugambwe, bagashaka ko ugumana imbaraga, bashaka kumwikura amaze bakavuga ko baje gushira ibintu ku murongo, naho abarundi muri rusange bemeza ko n'ubundi atamutegetsi ukomoka muri CNDD-FDD uzashira ibintu ku murongo, ahubwo ko bose bagenzwa no gukora amakosa
amakosa akomeye cyane. Ni amakuru menshi ahambaye cyane tuba turiko turabatohoreza tukabashikiriza kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Wowe cyo usabwa nta kindi ni ukumviriza amakuru yacu kandi ugakanda na sabone cyangwa subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru bene aya mujye muba mbere mu gushikirwa nayo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.